c'est la vie agakeya yani yani ko ngumva urukundo none kibazo urabura genda we ni kurashaje imbere y'umudemu kwe shaka gusoba ari muvyo gusara ushitangura kugira ubwoba ijandangura nubwo ego ndabizi nshaka gusoba uro n'umutima wibagiye ahura umutima wibagiye ahura ikoreko wimviriza aho ariko n'umutima nahabuze nimba wamanutse mu mukondo gusa wosanga yawe gutwaye reka yawe twaye nana ni bona wana sasa umugabo urafite amafire ntacuba twese ni bon uri umugabo urafite amafire ntacuba bazi manda babwira ikintu kimwe tubwiriye niwe tubizeri bakunzi ba Steve uyu no mu best wanje wewe muramuzi cyane nga sije ciwe nibaza ko c'est la vie keke ja usoba man nakimwe urafite amafire ntacuba bya bintu birise cameraman ngoya kwanza kata kwanza kamera katia ni kate cameraman ukatamwa n'akantu nakayo tuvugane gato ndagufate tuvugane gato yabasi icare tuvugane gato oya ntumure kukamera kwaswa ki tuvugane gato reka bazi uwavuze bazimya kamera mutusha tuvugana reka renda mugira zimya kamera zimya kamera gato cameraman reka rero ndakubwire utiri uravuga menshi we nta kibazo turashaka kubabwira reka rero ndakwereke je ndatinya umviriza ndakwereke urayitinya kamera mwana ndabizi ko takuntu nakumwe ushaka kwihangana iki cyane yo kurenga cyane nkisanga ngo we kwa vyo ibi byose ni sinema ushaka ngura amakosa mwe iyi ni sinema twateguye ahura kubiswe prank kandi yafashwe urumva yafashwe nanyene yiregeje nababwiye kuva mu nama nagewe ngurukundo narone mukobwa zifactinga neza w'inzobe kugira ngo nagushireyo urumva nta kuntu nakumwe wari kurega gufasha nane bona ko wari wapfuye gishikora wallahi ndarahika batanguye ko ndarahiye batanguye kugwamo abaha imisi mikeya gusa rero mabesta n'umuhungu afite isari nk'izo urana ko nahasanze inkumi nyinshi ngaha cyenda keneye to pranking best wacu okay ako kantu wumva gute bazi gituma navyiyumviriye umukobwa urabona ingene asa ari clair no kuvuga afisa akayobe kandi ndazi mu bintu bimujugumiza n'akayobe karimo Every story matters. Nitangura introduction si ibintu ari ninjewe niwe ukora intro muganga yaragufasha nakura musute n'ubweka okay ngira ngo turasobanurira abantu kwenda nyibusigere nagira nyibusigere nagira inzo niyo zina nagira biyabaye utawukina urambona neza OG ndagukubita urashaze nditse ku rusindo bwa turanyima genda rero baye bega nguma Shaka uranyumva OG Hello boys and girls ndizera ko meze neza aho muri hose mubona ni Yan Hamberman aka the Panda Boy so uko mutubona ndi kumwe n'aba besto murakomeye mumeze bien umeze neza murakomeye go dusoni kuri bebeza none dusoni fisi reka kubibebeza babwira abakunzi ba Steve ngene wita je umeze neza nitwa Nana bakunzi ba STV munkundire nongere ndabaramutse kandi nongere ndabagumbira kuko igihe nicari gito ntaboneka kuri channel ya STV ariko munkundire ndabaramutse nongere ndababwire ko ndabakunda kandi nari ndabakumbuye gose ku ruhande rwo hari yareka nawe twakire ubundi mwigeme siziko numwigeme uburanyo gico ndiro
oya reka genda kuzi ifo kubabwira bari abakunzi ba STV bakabimenya. Ok. What's up, guys? Moi, je suis bien. Umeteneza? OG. OG. C'est bien. Unavuze OG. Yes. Yeah, OG ameze gisigura neza. original. Nitwa Keke. Clenis. Ok, ndi best wa yani. Yeah. Numo besto wanje. Haya tugiye dukora iki ya? Jewe. Ubona ko naje ngakuramutse no munsi. Kandi ndagushimire wanje mbiye akagari karyoshe. Akobinyu. Nasanze bagira abafungure ya je ibintu bitacumbwe mpari sinshobora kubifungura nashiye niyankira. Kwera Nitwabucimye kurara. oya nasanze Umusoni babucu. oya gusa yani rero urabona ko nuko muramuna kuri kamera abayigize umuntu mengara aracangamuze mugabo nyabakobwa yashitsi wanda sanga nakobwa ni fana inywera uko utegezwa kwigira ya soni. yini ndira nge kutongeretse Ugiye kundonderera. ito soni wapi Gusa rero sima best n'umuhungu afite isoni nk'izo urana ko nahasanze inkumi nyinshi ngaha cyenda keneye to pranking best wacu. okay ako kantu Umva gute bazi gituma navyiyumviriye. Umukobwa urabona ingene asa ari clair no kuvuga afisa kayobe kandi ndazi mu bintu bimujugumiza agaje n'akayobe karimo. asha aho ntitwihenze ahubwo uri wowe hani wanje aha namaburi nkonda zirakoroka je nukuri ndayirabira ari oya gusa reka tubanze tubipange bien avant ataraza sivyo. Rero ukuntu tugiye gukora prank yacu bakunzi ba STV muyumve ingene imeze tugira du pranking best wacu wundi nawe si wundi ni Andy the big brand musanze mumotse je no musiganda mukorera gashi urumva jewe kubona ndi ngaha kuri channel ya STV iyo prank iranzanye kweri kandi ikintu niyumviriye nuko nahamagaye mu cameraman wo muri STV nyene kugira aze komsa Andi ni amurondera ngo baje gukora ikiganiro aze kumubura nyene yiburishe ntavyazi ko turi kumwe no mu cameraman wiwe ngaha mugabo nina mu telefone ndamubwira aze dukora ikiganiro ndamubesha ko ari ibindi bintu ndimo uravyumva ndamubesha ko ari ibindi bintu ndimo then niyaza ce tugira iki ce tumukorera iyo prank nayo si yindi murabona umukobwa namuberetse ari ngaha ni Nana niwe tugira tumubeshe Andi ko umukobwa yamufiriye umukobwa ewana hasigaye ko ajya mu bitara ahubwo sinzi tumubwira ko avuye misero mu bunyene aje honye na gaspadra mufise ngaha dushire ngaha tumubwira ko avuye mu ubwo system zo gukoresha aje ucumye ryamishwa kitwe nyine kugwa akadege bakita akadege ukamanguje na kadege navyo narinzi wallahi ukamanguje rero we ntudute hasi wabyumvise bimeze wewe ntuze kumwereka ko umukunda mugabo ubuze ingene ubivuga we ntuvuge ntumere ikintu nakimwe uze kuguma wihoreye tu umwereke amasinye y'amaso nawe ndakwizeye ko acting urumumeshante nusanzwe ukina amareresi urakina amareresi wewe none ashi uno munsi ndaza uno munsi ntancika ujya muhungu arakunda abakobwa b'inzobe kandi ndazi ko ngaha aza kuba fadisi kandi nuko nyene bigwana kandi no kureha murareha ndabona ibintu niswa ni bonon barakako kuza nkubu nkuto tracking asanga Andi ayigiriyemwo amukunze samata zoba vyaya amafuta samata zoba vyaya amafuta kapo ya mbere muri Nana Andi Nana uca bitwa Nandi ibintu bije ku yindi energy kabisa uri tayari gukina isene iraho tuguhaye kampangusha mwana ntudute hasi ubikoze neza ndemeye ko ndakugurira ubikoze neza ndakugurira hinge ndamurondere ngomba mu kanya ndamutelefone kugira ngo nimba twitabaho yaranyitaba
kandi hari abantu atareka kwitaba kandi mwamufitanye programme ntashobora kwitaba Tane cameraman programme kabisa wana wewe uvuge ko navyo narinzi thanks for coming kabisa ndazura nyigoreye uri umuntu mugarega ntaza kugushwanira abona kino kiremwa hano araza guteka arakanguka mugagira avuge aje abona hano bishabihera amajambo achatekana ndaze ko namubikiye agakado keza numva wana ndamwizeye iri kwirasona bash katurindira twitaye mu kanya Big Brand Yo niaje yo uko bien fresh uri hega mwene wacu safi jewe mvuye kuri salo hari yanje niyo uvuye umva je niyo narindi nagomba ndaruguru yiwanyu niwe twobonana haruguru iwacu haruguru yaho haboro uri aho kuri salo je ndakwisaro narimeje je nari mu nama y'abakozi none uribagiyeho ko twari dufitaniye na programme no musi ku mugoroba ngo tuborane ubunyene kugira dutahiyeko umva gute ori Chenda haruguru ni ipave iduga ni kwa keke kwanza kwa best ngirego namukumbuye keke ngo binyibwirire ngo bimwibwirire amesonga ugali keke ngo muhekea kugira oya shush beingo hapo nakubuya waje rondera citro ikanye gusa wewe koroka nta kibazo icyo byonyene agufitiye naga surprise ndi ngaha hafi ndaje gusa no musuragura gusa ushikira mu kiganiro ngiye acabika kiganiro cyane kiwanje nibintu ndimwo wewe wingo nta kibazo ndaje kugira ntushiduke ubonye amakamera sawa safi ngaho rero araje iyo reka kumubwira mu kiganiro ni yana kamera zitu wazi ngena kunda ma content okay kace tumanza tumuzamaze gato namenye byari wewe ahubwo ushobora genda kumwaka canke je ndamwakira umva gute cenge ko jewe ngiye acabona kaje nayipanda voilà andi rero mukanya azoba dushwaye mwumvise ko duhejeje kuvugana rero ahubwo twige ingene tugiye kubikora umva ngene nakorereke sinje wewe kugira ntabone ko ari ibintu byadanje ate kubishikiramo kazi byari ibyo nabigamike hake iwereye bashitse nga tumugati akwiteho hama tangene acting umva ni prank wowe tuza wihereze ntumvu nyuma yatangiye kuguha keye zakuca namaze ati none urazi cyatumye agwara uravyo niki ibuka cenda niboreza mbwati uribuka ya day tuvuye hana ukwera dukunda guhurira henshi umva hura n'abantu benshi nashobora kuvyibuka tari umukobwa twahuye hana arakuramutsa ukuno kurumva ndamubeshe voilà wewe chuza kwanza uryama ubu ndazi ko ariko araza agira dishiki kabanga hafi wewe teri ponke ryama neza uryame nk'umuntu agwaye wigwaza sinzi okay nawe tugende mwakire nta muntu muvisa dodora kandi amara usanga ari we abakore karibu mzee shikiramu urabona umubesto wanje narampemukira nzoba niba ndoga tangira gutumwa karibu mzee safi kaka yo my name is sijewe nkako kiganiro by the way nitwa MC Yandi murabizi yaryohewe yafanira ushitse ubushikiye none banza kubata amafana twende wari tukumbu abesto tu none banza kubata amafana banza kubata no mu besto sasa uyu
uyu ni umuntu wanje shaka muteranye turoge ewa ntibifata umuntu amuhamagaye nka jani ntibifata kibaho nicyo ukunda sasa mwana ikirere ibibazo byose ndavyishura urabyishura I'm ready ndi muri mundi nziza n'ubundi Uvuze muri n'inyana zigu n'inyana zigu hari kuva mu gitondo kuzaya amasaha nejeje nubwo mwonyime njyagiye ikiganiro ni musa azima mbonye oya twakubikiye ese mbonye none namubonye uyumva hantwenze ucuhaga nkumba ngari muri hariko sasa kumengo ari harimo gufatana ku nguvu oya ntago ndagufashe ku gufatana ku kanakigire basisha neza twe twahereka wari uzi ko niko arakorera ikiganiro ngaha wari wamuhiza uramubura ntangiye kumva ubwo bwiye amahoro ubwo wabwiye ahubwo gihe ikintu kiriko kirantangaza umuntu uriko aratuba dufite ibintu byinshi uranguriye umunsi uranguriye fise story superstar nindo special no munsi ima gusa ihangane nakenye basingurira arandi kamwe kiwawe kari kamwe kiwawe kari chore ya iphone iri ababesera bavugira none jewe negeto kwama ndiri byaba byose koni beso ni imana yagatanze ifuki ngomba basi ma gift yaka mve kuri gatoro agasisi gafise amaso atatu ima gift yaka fata ka video kwanza ma gift yaka kubera wumva niko nkoresha mu guposta nibaze besto wafise gatoroshi agatorosha upfuma mwita je nanje ntagafise Besto video nako kigatoroshi nako mfise basi nje hiti mu iPhone besto ni tuzogira iyi ndirimbo nzoyishiramo muri kiganiro oya tugenda gira remix jena kandi yandi byandi twasha tubituri none yandi nje ko naherutse atakantu kahora kaguciye nahora nubaha kamera nivyo nakibutse nahora nubaha kamera sinagira ibintu uva muri mwe sako je ndiko ndapfa gushika imani beseriye ntibikunda sako je ndiko ndapfa uyu washitse nga watubonye warambize abantu babiri batatu nitwe twenyine twabone uriya nawe yaranyagiye sinamubona oya ariko hari umuntu ngaha ari impande yacu kuenze unasinziriye oya nasinziriye aragwaye wona nahiruka abantu bagwaye ufise keya none ufise ko wuma keya abandi nuzi oya genda utange keya kandi uri singo tugane oya arakano we muhekeya gusa aragwaye neze neza sasa jiwe banyita umuhindi Sharkan tanga keya kabisa none ugwaye iki mahoro uragwa ugwaye wagiye kwa muganga none tumutware kwa muganga none wase bumva twe jeri yari yanse twankiye ngira wera kwemerera ko yatakumenyereye pantaro canke nibiraho oya niko bawe yatakumenyereye warashaka kwemerera mugaje yanse umva shasuzugo oya rero abantu babigiyemo bacaguma baribwa mu nda uriko aribwa mu nda none muje kwa muganga mu verse mura bijya sibitera so bivuze nta kibazo mu kiganiro ya nani sana ni sibintu twe bazo ubutinyanga nganka ubutinya nivyo urimwo amabura none umerewe gute nabidi sawa ulale upumzike n'umwana ubona adasa neza mwana gusa neza no kuntu ubu kwaza neza kugira n'ibyo ari yumingina gwaye oya none muhekeya kubaziyaviwa kumego ni ruvura tanga keya we mwiteho muganga we yarajeje ngwaye abaje yasaze yazena kweri tugira to wallahi jenwe yabajewe abaje yasaze ntavyo kwigirisha uri mwiza baragukuye jewe ruguye anje ni kubera gusa jewe nyene nabivuye mu byo gukundana usuri guye anje sawa sizobe byibushe cyane ego wonze cyane singa gwa keke uko guyanga sinkarujya rubesto rucujumba na beya kandi wambara inyumvira cyama rero uhuke bosi
agusenge asa amajambo yo kubwira umuntu agwaye ai baromantike besto romantike umuntu agwaye none yego umuntu agwaye bashaka kutujambo twiza uyongera umuntu agwaye bashaka kutujambo twiza abashaka kutujambo twiza to abeho mubazi gwaye iki tutwa nana Hitwa Nana. yani n'umugenzi wawe Best wanje. ubahe none Jewe. Bangaho yi. je ndi kibandi cyo mwisi turazi kuri YouTube nguma mboneka uramaze kumbona Nemaze kuri YouTube uri umufana wacu none twishime dutere kwishima basi umufana wanyu. mani guheza gihe wallahi niba shaka kwa muganga ndagutwarayo ndabatwara nabashika neza none umva gurwaye iki none bibiseriye tuje kwa muganga Nanje tugenda no kumva batsediye nzende kiti mesere ko kohe jama yoruhuke gatoya ifo gusinzira nana ko wanse kumubwira ivyo ugwaye none kandi ko wabitubwiye turabizi abitubwiye turabizi nakubwiza kandi n'umuti yawe uronse nakubwiza ukuri umuti yawe n'umuti yawe uronse mugabo rero nituzi ko uwo muti biza kuba nituzi ko uwo muti uza kuba compatible nawe nishana nawe baguha asha ni igitwovyita umukobwa mwiza nk'umuntu naje najya habonye yamwigisha sishano vraiment nitwovyita ishano muri kiganiro cyatumutwaga tuje tumenya nana ndamubwira mafu yani bivuye andi akana ni keza bro ni keza nako gateze inzobe ya bien inzobe ya neza abantu bashaka yego ni sawa nta mushirufisi kandi nawe uri single urusingo kandi nawe uri single je ndi singo gusa shaka gukunda uri tayari kuja mu rukundo n'umuntu agukunda by'ukuri abafana ba STV nama nabatayemwo idemiri singo urakunda amahera kandi nawe uri single kubera uri kuramo nk'abandi sinkunda amahera cane. okay le diaspora mu muvango bakobwa bujunga bakunda amahera nta mahera akunda yewe akukira kurahamagara aba diaspora wewe uri single profit yosha uri n'umuhungu umviriza rero n'umuhungu andi turakuzi reka umviriza ndakubwiye umviriza je ngenda bimubwiye burya ubona uribuka ya day twari tuvuye kuri homeworld sinzi ibintu twari tugiye kugura uravyibuka nta bakobwa twahuye wowe ndakubwira ko harimo mu best wanje nabo bakobwa ntinyagamze muri ville uravyibuka kayiraba cyane ikigiye nivuze ngo wayikunze nigirisha bana nkiyobera ngira nkuda kandi wayikunze kandi iyo nzobe uyu rero twarahuye kijya gihe cyakubonye rero kuva ijya day yagumya kumbaza rero no munsi twahisemo kuza kwirirwa ku wundi mu best nyene kwa best ngaha kandi ariko mwana apfe kandi umuti ari ufise umuti ni ufise uwo muti wewe akeneye tubwize ukuri umuti nyabaki tinyabaki none ndiko ndaza bukebuke kanzi tu uko navyo kuva ico gihe yagumya kumbaza kumara bati none wowe andi uramukeneye ngwego tuzokora none ikiganiro nico cyo tumugwa mva yani kuntu byagenze yanteye basi tumubwiye umukobwa yabyutse arambuza amako nande ni best one yabyutse arambuza amambwa ati jewe aramutipe nabonye ari kumwe na yani kandi yani ni best wawe rero jewe mutipe ndamukeneye wallahi ewana basara gwa akadege kawe ni aka kantu nanje nakamenyenga agoya akadege akadege akagwaye urukundo bazi aragukunda aragufira kandi nkabanzi ko uri kinama eri gukina kabumbu basi nyira masheke izera ariko arashobora kuba indirimbo nawe ukaba melody sivyo none rega handi
rega womenga uri kubishira muri comment wumvise akabivuze nimba ari indirimbo n'uwo mwana n'uwo mwana ubona abo mukobwa sha mutama jora amahirwe yiwe amahirwe nakunda kabisa wewe rero uko kuntu ukunda abantu bose ubwo rukundo ni rumwe Yesu yadukunda sivyo mugabo hari urukundo wiwe ruri special kenero ndashobora kubura umuntu nkabona ko ari guyanje ariko sinda mudrage none ko ari guya ko yarinza atera intambwe ya mbere none tukubwiye ivyaduto yashamze yanteye intambwe andi reka ko andi none umwana ureka umwana apfe kandi agwaye wewe niko nakubeshe yashaka wanze muzimya kamera ushaka tubanze tuzimye kamera mu bubwire yego oya none andi uratinya we nta kamera utinya tera intambwe ya mbere umubwire none umwana apfe kubera wewe batubwiye ari guyawe kandi vrema udashaka kumwamaye gukunda nari guyanje kwe basi abanje yaza kubimbwira nzi ko atari guyawe basi ko bakubwa dukunda ndabazi ngene bameze rero namubwiye ati kweri hajya ntiwiyanze ntiwirigura mugana aba nk'ubu yarembye ko namubwiye ati yo gukunda kugira umuhangushe rero yagiye kuva mba mu nzu ntabwo ibintu agenda acamo vyose kubera jewe ujya maze iminsi nifite utubazo twanjye twinshi none nk'ubu mubona gutaka akarere tuzuka bamwe gute dukenya ntawe murumva ane wowe kurahindura si dukatana nk'uko wewe bandanye uriko ntwara mu kanyosha ngiye mu bukirasa nyumvira sasa naguheruka udatinya none usigaye urwaye intinya brand kwa demo tugiye turiko kureko kuko niwo yo big brand atinyire mugabo ku demo n'ibindi biharuro umuta ibiharuro nyabaki nyina nakwaye ingwara nayo ni wewe twese inda rero natari sawa shero wambaye neza ego bandanye akonye je ndita na shiri nibisanzwe ntushavu nacho bikubwiye ese bikubwiye kandi abona kuva ashitse nkatanguye korohe ubona amaso yari yacokeye mugani yavuga grave nakwiye nimukinishe komedi umwana n'umwana mwiza nawe baza ko ari komedi ka yete takuzana umuntu mubi nibamwikaneza kuri wowe kuvunzi ni iyihe komedi je ndigana ndagutwara oya nibisanzwe ni bon tuyage none wazene bishasha gute bishasha nivyo ngaho tubanza tumara ivyo dukemura ivyo umwana gwaye hama ivyo bintu none bishasha si ivyo nyene ivyo tuvuga deja ni vyinshi blage wazene ana blage irimo basi tubeseri jena ngurukingira kamera MC Andy yo c'est comment ça va très bien tu vas bien moi je vais bien toi OK moi je vais bien aussi mugabo nous avons un problème c'est normal d'avoir un problème non parce que il faut résoudre les problèmes ngaha tu vas bien faut que tu me senges OK arabaye pasteur je mwasenga kweli tubaye imana man imukize nanda mukunde yamurugikiye n'umuntu n'umuki nanda mukunde imuhe n'icyo ashaka kugira kire kumwe umwanya mu aba pasteur ni nawe uri pasteur imana birorosha gukimura igazwe dusa umwanya muto cyane bisaba kwizera ukwizera kandi wowe utari kuramwizera aragufise nakwishimiye ukwizera afise nuko ibyo ashaka biza ku reka nturukura mwizeza wewe nturukura mwizeza nturukura mumaremba kwakira nene twakubwiye ivyagwaye n'ubu yakira musengerero musenge ko namukunda kumukunda sindakubeshe jewe ndakunda abantu bose ndabakunda iyo ngira ngo nahinze ubwivuye ngo uramwana umukunda kwa rukundo Yesu yadukunda cyane no gukunda abantu bose okay basi tubwira tuzimya kamera nimba uraza bivugira kuri kamera tuzimya kamera usanga tuzimya kamera basi umukunda wala hari umuntu mudemo afise kuri stage no jewe ni besto wawe Chendi singo birazi okay nene ushaka tuzimya kamera
cyangwa kuri STV hari akandi demo muri ko muratereta itera iteka imana itera iteka uwo mukobwa yitwa Itete oya mvuze gusa imana iratera iteka umuntu turabizi none yari guteye rero yari guteye kuko niwe nisingo ntari yangu none vugiye kwinjya zibona abana kweli inkwa rivunitse ihura n'umwana none yandi wewe bakwizanire wanyu nta mukobwa yo kwizanira jya abakobwa ndabatinye ndabazi arabatinye mubwire ko mukobwa mubwire ko mukunda yani tuze turareka kuyigira injavyi ubu yumva twopfiki none uramukunda Jenny best wawe ubu ni turi kuri keke je ndazi nkunda n'abantu ntazi face to face abantu muba muvuga kuri telefone mutazi usanga urabakunda tu none tubwire turashaka twumve ko tubwira ati ndamukunda uramukunda na wallahi jewe nagukunze wimereye fresh Otio none haguruka umuyambiri ndabunze umwana oho urayumeze neza ariko wakize umwana aramukunda yarashakira none si wewe sinagukunda abantu oya reka turabeso kekere ku burofa ntamuza ngafise umusheri mu mwahukanisha bakunze none umusheri si wewe nyene yari twangana umusheri ni wewe nyene umusheri ni wewe vyaheze wavyemeye ko uri umusheri ndagufate vya bintu birise cameraman ngoya kwanza kata kwanza kamera katia ni ai kate ko cameraman ukatamwa n'akantu nakayo tuvugane gato ndagufate tuvugane gato yabasi icara tuvugane gato oya ntumure kukamera kurasa baki azogiye reka wavuze bazimya kamera mutusha tuvugana reka renda mugira zimya kamera zimya kamera gato cameraman keke umva sihondi mureke blague none jewe none sinamuguye mu none yandi urarira ngo urigura izinga umwana we yaragukunze yagukunze kantu kundwe urukundo ni ngogere urukundo ni ngogere yego fata umwana keke amazi yo kunywa nta kibazo shaka amazi oya amazi ndaba ndayana toilette nshaka gupisa ugenda uko nyene muri umujane uko nyene mujane n'abasheri abasheri oya uri umuntu w'umugabo urafite amafire ntacuba uri umuntu w'umugabo urafite amafire ntacuba baziye ndababwira ikintu kimwe tubwiriye niwe tubizeriye bakunzi ba Steve uyu no mu best wanje wewe muramuzi cyane ngaho sije jewe nibaza ko c'est la vie keke ja usoba man na kimwe urafise amafire ntacuba nk'ubu samuntu wenge ni ndaguha ipantaro ntari basi ndaguha ipantaro yawe najya kunyubaza kandi bice gukongereza gushaka gupisa ashaka gupisa kandi uko nkunda mpakiye ari amazi yo kunywa niwe nimuzanye murekuye reka ndaza fatiye muzane nabashaka kamiko kacu ntukagira amazi gusa asha Mwananekereza gusa nukuteye bikabisiga ntihashaka c'est la vie agakeya yani ko nkumbuye urukundo none ikibazo urabura genda we ni kurasasha imbere y'umudemu kwe shaka gusoba ari mu byo gusara ushitangura kugira ubwoba nubwo ego nshaka gusoba uro n'umutima wibagiye ahura umutima wibagiye ahura ikoreko wimviriza ahura ariko n'umutima nahabuze nimba wamanutse mu mukondo gusa wosanga yawe ugutwaye reka yawutwaye nana ni bona wana sasa ciye nabize ukuri ntazi ko umuntu nubaha cyane hagiye bazimye kigiye kamera tuvugana
Oyo. Kamera ngiye turazina. oya muzina Ndakubaze gato mzee. oya Urabazi. Ega gato yabazi. Uyu mujama buyato. ntimuzinanye Rafisi fani kanye. Ega ntori fa. oh genu imuzanye imuzanye sitro ikanye Na amayo ega sindagwa. turaguha ndaguha genu yarizanye kamatika system ushaka manza oya genda nikunda yagutereka imbere None. umwana none twako tudashuhiwe ubwo Abakristo tuba duje Sawazi twambizane ukwe umutima wanje wallahi ntabwo uri mu kibanza cyawe bawutwaye ndacugumira umutima ni fye wagira shewa nkuru kameramani akugizi kameramani ni hari muri uno mwanya regaje kuri komande mayi wanje duvize ibyo twavuganye nana ibagiye izina irindi nikuze nikuze uvuka he kamukanza kwa bari doji aho bibera wabona bagwiza tu abagize atunga sasa kandi hari abantu bafite urukundo bende umva mu Kayanza baratanga kandi abafashe icyo kirahuri amazi ntimuyimene sasa umwana arakubaza ariko n'inyota yahetse sasa rero ndababwira ikintu kiganza none kigeze kuri cyaheze ni bon tuzo dufisa kandi gati tugiyemo mwana wameme mwana wamwemeye wamukunda niko sawa kabisa ndabizi ko ari ku munsi ugeze wo mu kema nandi ariko mwana reka bareka kabasaba ikintu rero muranyuma hano nabasabye ikintu kimwe cyonyine muzimye kamera oya reka biherere ganyere kuri kamera andi reka rero ndakubwire utiriwe uravuga menshi we nta kibazo ushaka kubabwira reka rero ndakwereke je ndatinya umviriza ndakwereke Numva tubwiye urayitinya kamera mwana ndabizi ko takuntu na kumwe ushobora kwihangana iki gutyo cyane yokurenga cyane nkisa nk'uko gwe kwa vyumva ibi byose ni sinema Meginana ushaka nkora amakosa mwe iyi ni sinema twateguye Meginana. ahora kubiswe prank kandi yafashwe urumva yafashwe nanyene yiregeje nababwiye kuva mu nama nagewe ngo urukundo narone umukobwa azi kwakitinga neza w'inzobe kugira ngo nagushireyo urumva nta kuntu na kumwe wari kurega gufasha none bona gwaye aragwaye kandi yarangiye natangiye kwibebeza yari yabigiriye muri natangiye kubifiringa tibure naze sheri mwebwe jo muri mbira mwokore ukane bya ndabizeye n'ubundi uwo mubikoreye muramutse turakuzi cyane biradukanga nabakanga avuga buke hariho umunsi muzovuga ati yego turemeye uraturusha je nta kazima tugukomyaka nacho bizoba byose tuzovyakira sinobesha je ndi umuntu mara warutanga gukunda prema bwishuri batanga bifiringa umutima hariho gufiringa no gukunda differ je numva nyene umenga umutema resiri ba muri je warumva cyaraseri aryoheje no kinone sasa imbere ya kamera mapenzi wa pisi kuganisha fara hivi wari wapfuye bishkuru wallahi ndarahika batanguye ku ndarahiye batanguye kugwamo abahaye iminsi mike iyi ajaho besto uwo bazohera ko meze bien kandi uzani agafana basi kunzi ba Steve mwabonye ukuntu ngarutse ndamukoreye akantu kwera yari yankunze yatanguye gukunda ego pre aya ntabwo umvise atanguye yatanguye kudragira yatanguye kudragira arufungurutse funguzo wacha narufide ndabwiza ukuri rabe hari kimwe n'aba akunzi ba Steve jewe
uyu ni umubesto wanje uyu ni umubesto uyu ni umugenzi nawe shira kubona ko ivyutse ndamaze kubona umuntu gusa sinari kwari koresha hano za yawe iki muri make jewe narondeye twariko turapanga planka plutôt dukorere planka umuntu turapanga planka tuyikorere jina yani sasa urabe dupanga nayo tuzokorere planka kandi inde jewe niyo mfata sasa urumva baciye bahera kuri jewe sasa jewe nta kibazo ariko sinibwira ndagaherana kandi jewe umva tukuyitege vuba wallahi ndabarahira nta kiretse nushaka kuncika ubu nterefone ndagusanga sinzohotse oya dushake tureke n'ibyo erega ashobora kugusanga naho uri gusubira ndebe muri serie nta masine mukina tumurokrite shikana ndevu tumurokrite naone ngene yari yakuye urazi cyo naguhamagariye nagira ndakwereka impano nshasha wallahi je ndumufana wa kandi ntakujana nakujana shaka mwacha migira biri mwacha bagira bya seri yashaka mugira bya seri somushira kuri STV kabisa bakunzi ba STV murabona ko twungutse uwundi muntu ibintu bigiye kuryoha ahandi yarazi ko atazofatwa ngo warafashwe oya nta muntu adafatwa ariko je mfatwa gake gusa mushobora gufatwa hazafashwe gose nze ndakonge murabizi ibintu ko tugukomeka yavuga ati nze ndakonge vuba tugukome none ubu nzobita urabona ugiye ndabita urafise bouncer urabizi iyo uri hose ko ndahari bana murondera ibunduki wezo turagenda inyuma mu modoka okay duciye dukoresha bunduki na iyi kamera n'umusitayi wanje na cameraman wawe yagujize ni telefone zirabaho ese ama telefone zirabaho wabyibagiye meze neza ndabisubiyemo mwemwe ntibura wa restaurant kabisa uratwihaka tugukoreye akantu kumesha abakunzi ba STV reka ndabashimire kuba mwadukurikiranye kandi mwabanye natwe kuri uno mwanya wose murabona ko ivyo twari twateguye byagenze neza twongere tubashimire naho ubutaha si you mwari kumwe na Yan Hamboman Keke Nana ciao wakorewe prank ni MC Andy the Big Brand STV. Every story matters.